Ndabaramukije inshuti bakundwa muriko murakurikiranira kino kiganiro. Ndabaha ikaze mu ijambo ry'Imana tugomba dusangire. Ijambo ry'Imana tugomba dusangire ryerekeye ukuzuka kwa Yesu Kristo. Nagomba tugige twisunza amajambo y'Imana yanditse mu gitabo ubutumwa bwiza kuko bwanditswe na Matayo igice ca 28 kuva ku murongo wa mbere gushaka ku murongo wa 10. Turaza kuraba no muri Luka 24 nubwo ntaza kuyasoma yose ariko uza kuyasoma azobafashije kuko turaza kwiyitiza ayo majambo. Ukuzuka kwa Yesu dusome kino gisoma ca mbere. Umunsi w'Isabato uheze ku wa mbere w'iminsi indwi, umutwenzi ugomba gutambika, Maria Magadalena n'uwundi Maria baja kuraba imva. Habaho kunyiganyega kw'isi gukomeye kuko umumarayika w'umwami Imana yaramanutse ava mu ijuru, araza akura ca kibuye agitembagaje acicarako. Ishusho yiwe yasa n'umuravyo, impuzu ziwe zera nka sheregi. Abararirizi bategwa n'ubwoba bagwa igihumura bamera nk'abapfuye. Ariko umumarayika abwira abo bagore ati mweho ntimutinye kuko nzi ko murondera Yesu umwe yabambwa. Ntari hano kuko yazutse nk'uko yavuze. Ingo murabe aho umwami yari aryamye. Nimwihute mubwira abigishwa biwe yuko yazutse mu bapfuye kandi azobitangira imbere kuja i Galilaya. Iyo niho muzomubonera. Nuko nivyo ndabibabwiye. Bava kumva n'ingoga, bari n'ubwoba n'akanyamuneza kenshi, birukanga kubibwira abigishwa biwe. Maze Yesu ahura nabo arabaramutsa ati amahoro. Baramwegera bamufata ku birenge baramusenga. Maze Yesu arababwira ati nimutinye, nimugende mubwire bene data ngo baje i Galilaya niho tuzobonanira. Amen. Aya ni majambo cyo gufatanya ari muri Luka 24 kuva ku murongo wa 13. Yoyo yerekeye abigishwa babiri bariko bagenda i Emausi. Kuri uwo munsi nyene Yesu yazuka, hanyuma bariko baridoga bazazaniwe, niho baza babona umuntu abajemwo ntibamumenya ko ari Yesu. Hanyuma arababaza ati, "Je muvuga nibiki?" Basa nabamuhambariye ati, "Mbega niwe uri i Yerusalemu utazi vyabaye?" Niho yahatangura kubibutsa ivyo vyanditswe bivuga. Ariko arabasigura ivyo vyanditswe bivuga, abatahuza yuko vyari bikwiye ko umwana w'umuntu abaho, agapfa, akazuka mu bapfuye. Bamaze gushikaho bafungurira imfungurwa, afata umutsima arawumanyura, agira nkuko yogira imeza nyeranda. Hanyuma muri ako kanya baruguruka amaso ngo bamumenye, acarazimangana. Baca bafata inzira bari baciyemwo baza, hari ibirometero vyinshi nka 11, baca basubira Yerusalemu kubibwira intumwa no kuvuga iyo nkuru nziza. Amajambo tukuba tuvugane aza kuvuga ati mbega ukuzuka kwa Yesu gufitiye iki akamaro? Dufitiye akamaro akahe abizera? Ni kuki twama twibuka iminsi mikuru, yaba iminsi mikuru y'ibihugu, yaba iminsi mikuru y'imiryango. Nta kuntu ibihugu, nta kuntu imiryango vyofata amafaranga angana kujya angana bakama bibuka kwikukira, bakama bibuka wapfuye bidafise insiguro. Niko no mu ishengero iyi minsi mikuru itandukanye dufise irafise ico yigisha bizera, irafise ico yigisha ishengero. Ni nayo mpamvu tuyihimbaza. Uyu munsi ngoma mvuga uyu munsi ni umunsi wa Pasika, umunsi ukuzuka ku mwami wacu Yesu Kristo. Aya majambo dusomye agomba tubwire icyo abizera bunguka canke ico biga igihe cyose bibuka ukuzuka kwa Yesu. Icambere abizera biga canke ukuzuka kwa Yesu kwa marira ni ukuzuka kwa Yesu Kristo ari icemezo kw'ivyanditswe vyera ari ivy'ukuri. Ni icemezo kw'ivyanditswe vyera ari ivy'ukuri. Ivyo ndabikura muri Luka 24 27 gushika 25 gushika 27. Hahandi navuga ku mutwe havuga ngo arababwira ati yemwe mwambura bwenge, imitima yanyu itevye cyane kwizera ivyo abavugishwa n'Imana bavuze vyose. Mbega Kristo ntiyarakwiye kubabazwa atyo ngo abone kuja mu bwiza bwiwe? Atangura kuri Mose n'abavugishwa n'Imana bose, abasobanura mu vyanditswe vyose ivyamwanditsweko. Ivyanditswe vyera vyo muri Bibiliya vyahumetswe n'Imana. Ariko kuzuka kwa Yesu nico cemezo kerekana ko vy'ukuri
ibi byanditswe vyera tubona muri Bibiliya vyahumetswe n'Imana. Yesu yari amaze iminsi apfuye, yari yapfuye imbere yuko isabato iba, mbere bamukura ku musaraba ngo isabato ntihavishika atarahambwa. Hanyuma ku isabato birumvikana ko abantu bari bagunye muhira, nta numwe yari yatembereye, niko amategeko y'abayuda yari ameze. Rero kuwa mbere w'iminsi indwi isabato ivuyemwo, bihutiye kuja kuraba, musomye mu butumwa bwiza hose, baba bigishwa baba abagore bama bamwiyumvira, bihutira kuja kuraba ico umwami yabaye. Niho rero bagenda basanga imva bari bamuhambyemwo iragaragara, batangura kuzazanirwa. Hanyuma batanguye kuzazanirwa, Yesu atangura kubihishurira. Muravye muri Bibiliya yaba Matayo, yaba Mariko, yaba Luka, hagaragara uburyo bwinshi Imana yihishuye. Hamwe bahuye n'umumarayika, ahandi bahuye na Yesu ubwiwe ababwira ivyabaye. Rero Yesu ahitamo kwiyereka abagabo babiri bari mu nzira igiye Emausi. Muri kino kibanza twasomye bariko baridogera ivyabaye, araboneraho akaryo ko kugira ngo abasigurire kukuzuka kwari kwarashingiwe intahe n'abavugishwa n'Imana kuva kera. Ahera kuri Mose, tuvuze kuri Mose ahera ku bitabo bitanu vya Mose kwitanguriro guca gusubira mu vyagezwe, agenda no mu bavugishwa. Tuvuze mu bavugishwa n'ibindi bitabo byose bikurikira bya bitabo bitanu vya mbere, ababwira ivyari vyaranditswe n'ivyari vyaravuzwe kuri we. Byukuri yari kwagaragaza kuzuka kwiwe ari gishinga ntahe kw'ivyo ijambo ry'Imana ryavuga, kw'ivyo Bibiliya yivuga ari ukuri. Muntu uri kurankurikira, mwene data uri kurankurikirana, nagomera kubwire, iyaba Yesu atazutse, ibi twigisha n'ibi twizera byaba bifite ikibazo, ntivyaba ari vyo. Kuzuka kwiwe cyaje nk'ikidodo cemeza ku buvugishwa bw'Imana n'amasezerano y'Imana yariyo. Wavuga uti mbega inkuru y'Imana iri muri Bibiliya yivuga iki? Iyi nkuru kuzuka kwa Yesu yemeza kandi shingira intahe igizwe n'ibiringo bine. Kuzuka kwa Yesu kwemeza yuko Imana ari umuremyi w'isi n'ijuru, umuntu atadutse ngo ave mu bikoko nk'uko abantu babivuga. Hanyuma kw'ibiriho vyose vyaremwe nawe, ni mu Itanguriro 1 na 2. Kandi ugira kabiri, kuzuka kwa Yesu kwerekana ko umuntu yari yaremwe n'Imana yaguye mu caha, agenda ahantu atoshobora kwivana mu ntege nke kure y'Imana uko yari yagombye kwirongora. Hanyuma umuntu atandukana n'Imana. Usomye mu Itanguriro 3 tubona umuntu avanwe mu itongo kubera ivyaha vyiwe, agenda inyuma y'itongo. Niho tubona mu gice ca 4 hatangura kuba ingorane z'ubwicanyi n'ayandi mabi yose isi irimwo uyu munsi, yaje nk'inkurikizi z'icaha. Kuzuka kwa Yesu kwemeza kandi yuko Imana itaretse umuntu muri izo ngorane ziwe, yashyizeho umugambi kumucungura. Tubona uwo mugambi mu buryo bw'ingereranyo mu itongo rya Edeni, igihe yica igikoko maze kambika aba Adamu na Eva. Vyagaragara ko umunsi umwe hazobaho ikimazi, kandi ico kimazi kizoba ari ikimazi kitanzwe n'Imana ngo gishitse gikora ibisabwa ngo umuntu yemegwe n'Imana. Hanyuma iyo nkuru yose ya Bibiliya uhereye mu Itanguriro 4 gushika igihe Yesu yavuka, yavuga ingene Imana yashize mu rutonde, yategekanije ingena iyo ncungu izoboneka. Igihe yakurikirana umuntu ngo ahinduke bikanka, igahamagara Aburahamu imikuramwo Isirayeli irayitegekanya, irayikurikirana, iyirera iramugora, iragora Imana. Ariko hari hamasigarira yaguma yiteze ko ivyo Imana yavuze bizoba. Yesu arateba aravuka kugira ngo ivyo Imana yategekanije bibe. Hanyuma iyi nkuru twemeza yuko ivyanditswe byose bivuga ku mucunguzi vyari ivy'Imana. Hanyuma kuzuka kwa Yesu vyemekana yuko hari umunsi umwe isi n'abari mu isi ndabizeye Imana bazonagurwa. Mu kinyamazuru bavyita la restauration. Umunsi umwe Imana izosubiza mu rutonde isi yayo yaremye, isubiza mu rutonde ko ibintu vyari bikwiye kumera, itandukanya bayumviye, bayizeye n'abatayizeye.
iyi jambo ry'Imana rakomeye cyane kuko abaheruka gusohora ireresi yerekana gupfa kwa Yesu ino mu bihugu byacu ntirakwira yitwa kuzuka yoyo yerekana yuko urya mukuru w'abasoda bari bakurikiye bari batwaye zijya ngabo zishe Yesu abonye ivyabaye yaciye akurikirana Yesu iyari umunsi umwe asanga ariko aganira n'abigishwa biwe yazutse burya ngo yahavuye amukurikirana ahava arizera Imana. Iyo nkuru ntirakwiragira mugabo barayemeza yuko uwarongoye abasoda ubwa mbere abonye ibibaye yavuze ati vy'ukuri uyu ni umwana w'Imana, ariko ntivyahereye hajya yoba yahavuye yizera ko ijambo ry'Imana ari ry'ukuri. Yizeye kubera iki? Yizeye kubera abonye ko bishingiwe intahe no kuzuka kwa Yesu. Nakamana kubwire inshuti mukundwa uriko urankurikira, nta rindi tandukaniro riri hagati y'ubukristo n'ayandi n'ukundi kwizera atari iri. Nuko twebwe twizera umwami wacu waducunguye ntiyaheze mu mva mu gihe izindi mva zose zicugaye z'abandi bizerwa, ariko imva y'umwami wacu buri mwaka bama bayigendera muri Isirayeli igaragara nk'icemezo cy'uko ubuhanuzi n'icyo Imana yavuze ari icukuri. Ukuri kudasanzwe tubonye muri ino ngingo kuvuga ngo ukuzuka kwa Yesu Kristo ni icemezo ntabanduka ko ivyanditswe vyera ari ukuri. Aka nakanya kuri jewe na wewe ko kwirimbura tukaraba agaciro duha ivyanditswe vyera. Mbega ntiwoba uri mu kwizera Kristo ariko udafite ubushizi bw'amanga kw'ivyo urimwo atari vyo? Nkumbure kuriki umuryango wawe, nkumbure kurikiye abantu gubaha kubera ivyo bakumariye, ariko wewe nturirongera ubushizi bw'amanga. Ijambo ry'Imana riragutomoreye neza yuko ukwizera turimwo gushingirwa intahe no kuzuka ku mwami wacu Yesu Kristo. Mbeho ni igiki cerekana ko wizera twizera ko ijambo ry'Imana ari ukuri? Woba urisoma kangahe? Woba uriganiriza abandi kangahe? Ikindi kigira kabiri cy'akamaro dukura mu kuzuka kwa Yesu Kristo nuko kuzuka kwa Yesu ari inkuru y'intsinzi ibonerwa muri Kristo Yesu. Iyo twayibonye muri Matayo, inkuru y'intsinzi ibonerwa muri Kristo Yesu. Twabisomye muri Matayo 8 turaba ingena vyagenze. Novuga ngo ukuzuka kwa Yesu kwemeza ko Yesu Kristo ari umwami yanesheje. Uretse gusa ko kuzuka kwe kwemeza yuko ivyanditswe ari vy'ukuri, yerekana ko ari n'umwami yanesheje Satani, anesha urupfu hamwe n'ivyaha. Abakuru b'idini bari batinye ko ivyavuzwe kuri we bihava bishika. Ku ruhande rumwe bibaza ko bishoboka ko ari vyo, ku rundi ruhande bibaza yuko abigishwa bava baza kwiba ikiziga ciwe. Cyo gituma bari barondeye ababararira imva ngo vy'ukuri iyo nzira yuko bava biba yo bayikure mu nzira barabe ko vya bindi batizera vyari vy'ukuri. Bafata ikibuye kinini bagishira kumva. Cyo gituma tubona abagore bagiye kumva bagiye baridoga ngo mbega ninde aza kudukuriraho ryabuye. Bashitse kumva batangaje no gusanga imva yuguruye. Mbere Bibiliya irerekana neza ingene imva yugurutse. Bivuga ngo haje nyamugigima, maze haje nyamugigima umumarayika uhoraho ayirugura ryabuye aca gicarako. Bashitse kumva batangajwe n'icyo gitangaza. Amarira n'ubwoba bari bafise yahindutse umunezero kubw'intsinzi ya Kristo yagaragajwe no kuzuka kwiwe. Iri jambo ryarikomeye kuri bo ryavuga ngo ntakiri mu mva yazutse. Naho hari kibuye kinini, naho hari abasoda bamucunze, naho hari impari nyinshi, nakiri mu mva yazutse. Mbega iri jambo ryo gutsinda ry'intsinzi ya Yesu risigura iki? Ubwaguke bwaryo nubuhe? Icyambere nuko intsinzi ya Yesu ni intsinzi yo ku rupfu. Ntivyakunze ko urupfu rushobora kumugumana. Yesu yaranesheje urupfu. Kera Satani cyo hanisha abantu rwari urupfu. Yarazi ko abantu bose bapfa, baba bizera canka bitizera, bagenda ahantu hamwe. Hanyuma Yesu amaze gupfa ku musaraba bigaragara ko yagiye aho abapfuye bari, arabatandukanya, afata abapfuye bizeye abashira ukwabo, afata abapfuye batizera abashira ukwabo, agaragaza intsinzi ku rupfu. Nico gituma nshuti mukunda kwanyumviriza, urupfu ni kuyo gutera ubwoba kuko urupfu nta kibazo rugifise kuri twebwe, aho kutubera inzira igenda ahantu tubabara, ni inzira igenda ahantu tunezerwa. Intsinzi ya Yesu Kristo rero kuzuka kwiwe yerekana intsinzi dufise ku
ku rupfu. Ikindi vyerekana nuko Kristo yanesheje ivyaha, yabayeho ubuzima budacumura, ariko kuko yarishe umwenda w'ivyaha agatanga mpwemu, turashobora kubaho ubuzima buhimbara Imana. Yesu ubwiwe ntiyacumuye, ariko rero atarapfa ntivyakunda yuko tubaho tudacumura nkawe cyangwa tubaho ubuzima bugororotse. Ariko amaze kuzuka hari ikintu yakoze, yatanze mpwemu w'Imana. Umwizera wese akaronka imbuto ya mpwemu w'Imana muri we, abaho ubuzima bwanka icaha, abaho ubuzima bugwana n'icaha nivyo, ariko butaganzwa n'icaha. Turashobora kuba ubuzima bwejejwe bunesha icaha, uko icaha nta bubasha nabwo bugifise. Ikindi nuko inkomezi zazuye Yesu Kristo ziba muri twebwe ku bwa mpwemu yera, dufise ububasha buva mu kuzuka kwiwe. Paulo agereranya ivyo birori n'umunsi mukuru wagirirwa umukuru w'ingabo z'Abaroma atabarutse avuye kunesha abansi biwe. Hamwe avuga yandikiye mu vyete yanditse avango kuko ngo yafashe abahambaye, yafashe Satani amumaramariza ahibonekeza. Paulo yariko avuga ibintu vyaba iyo umwami w'Abaroma anesheje. Iyo umwami w'Abaroma avuye ku rugamba anesheje cyangwa umukuru w'ingabo, byagenda gute? Bafata umwami yatsinzwe hamwe n'abamufashije kugwana urugamba bagatsindwa, bakaza baboshwe bari gusa bari imbere. Inyuma yaho hakurikira iminyago byanyaze mu rugamba igacikurikira inyuma. Hanyuma hakurikira abakenguza amateka b'Abaroma, bace bakurikira iminyago n'imbohe. Hanyuma haca haza ingabo z'uwo mukuru w'ingabo yanesheje abagwanya urugamba. Mu nyuma haca haza ingabo hamwe n'umuhererezi, umukuru w'ingabo hamwe n'umuhererezi wiwe agenda aranezererwa inyuma y'iyo nsinzi. Yesu yaje ku musaraba yakoze ibirengeye ingereranyo y'Abaroma. Yafashe Satani ubwiwe amwaka ububasha. Satani yagira ngo yamushoboye, ariko yasanze yamwikwegeye, niko vyama bimugendera. Ubwa kabiri yafashe n'ingabo ziwe zose, abakuru n'abaganza, nimwe mu mbiza hano mu kirere, nazo nyene azishorera mbiri zikurikiye umwami wabo ariyo Satani. Afata iminyago abantu bari barafashwe mbere niwe arabagarukana. Nuvuga yuko muri Yesu Kristo twaronse ububasha, kuko umwansi wacu ari we Satani n'abakorana nawe n'ububasha bwiwe bwose bwarafashwe miri. Ntibwafashwe miri gusa, bwaramaramarijwe ahibonekeza. Haleluya! Vyukuri uku n'ukuri gukomeye cyane. Ukuzuka kwa Yesu Kristo ni inkuru y'intsinzi bonegwa muri Yesu Kristo. Namba hari ahantu usugerejwe cyangwa Satani agerageza gutwaza ituntu, iyi nkuru ni iyiwawe. Ntakiri mu mva, yarazutse. Urashobora kuva mu ibohero ry'ivyaha umaze mu imyaka urimo, kuko Yesu yarazutse. Urashobora kwiyambura ingeso yari yarakunaniye wagerageje bikanka, kandi we ntiwovyishoboza. Kubera iki? Uko inkomezi zagaragaye mu kuzuka kwa Yesu zije muri wewe ziragushoboza. Urashobora kunesha ingwara canke undi mutwaro bigusugerereje, uko ijambo ry'Imana rivango ni mu muremeke imitwaro yanyu kuko abababara. Namba uramwizeye koko, gendera mu nkomezi zawe n'intsinzi yawe. Birababaje ubona abantu bizera umwami Yesu Kristo babaho mu bwoba bw'abadayimoni bwa Satani, kandi yaratsinzwe. Ukwiye kuba mu bw'intsinzi n'ukwizera, kuko umwami wacu Yesu Kristo izuka ryiwe ryerekana ko twaronse intsinzi. Ikindi cya gatatu, inkuru ya Pasika cyangwa kuzuka kwa Yesu kitwigisha ni urufatiro rw'umuhamagaro w'ishengero. Amajambo nasomye muri Matayo 8 n'amajambo anezereye cyane. Reka nsubire mu 30. Umurongo w'indwi wavuga ngo nimwihute mubwira abigishwa biwe yuko yazutse mu bapfuye, kandi azobitangira imbere kuja i Galilaya. Iyo niho muzomubonera, nuko nirivyo ndabibabwiye. Ku murongo w'icumi havuga ngo iki? Maze Yesu arababwira ati, nimutinye, nimugende mubwire bene data ngo baje i Galilaya, niho muzobonanira. Ku murongo wa 19 mushatse naho nyine twahasoma havuga ngo iki? Nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa, mubabatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Igituma ishengero ririho ni kugira ngo ryamamaze iyo nkuru yizuka. Abagore bamaze kumva ko Yesu yazutse, mbe babigize gute? Baciye bagenda barirukanga kubibwira abigishwa.
Petero azazaniwe n'iyo nkuru yagize gute? Yaciye yirukanka kumva, maze asanze vy'ukuri yazutse, atasubira inyuma yirukanka kubibwira abandi. Babigishwa babiri bamaze kwiyerekwa na Yesu Kristo, mbega bagumye Emausi? Oya, baciye basubira inyuma, bafata vya birometero birenga 11 bari bagiye, babigenda uwo munsi nyene basubira inyuma kwamamaza iyo nkuru. Intumwa zikoraniye i Galilaya, Yesu agira abasezere, arababwira ngo bagende mu mahanga yose kuvuga ubutumwa bwiza. Ishengero ryatanguye igikorwa cyaryo ryamamaza kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo kuva ku munsi Yesu yazuka. Umunsi Yesu Kristo yazuka ni nk'umunsi wo gutanguza, n'umunsi wo kurungikwa, n'umunsi wo kwirukanga kuvuga inkuru y'ivyabaye. Tuti mukunda kwankurikira, namba wizera ko Yesu yazutse, kandi vy'ukuri ko ari icemezo ko ubutumwa bwiza n'ivyanditswe ari vy'ukuri, kandi vy'ukuri ko bigaragaza intsinzi igaragara muri we. Imana iduhamagarira kwamamaza iyo nkuru, ntushobora kuyigumana. Ni hehe Imana iduhamagariza kuvuga iyo nkuru? Imana iduhamagara kuvuga iyo nkuru mu migwi 3 canke 4, novuga myinshi, ariko reka mvuga imigwi 3 ngaha. Mu babanyi n'imiryango yacu, abantu ba mbere Imana ihamagara ngo tubabwire ibyo twabonye muri Yesu. Namba vy'ukuri tuvyizera, tubabwire ko yazutse, tubabwire ko yatsinze urupfu na Satani n'ivyaha, tubabwire kandi yuko ivyanditswe ari vy'ukuri n'ababanyi bacu. Jambo ry'Imana duhamagara ko umunsi mukuru twibuka intsinzi ya Yesu Kristo, ko iyo nkuru toyigumana. Urakwiye kwibwira umuryango wawe, niko mvuga abi wabo wawe nabi wabo wo mubakanye, abi wabo wa mama nabi wabo wa papa, abo mupfana ikintu. Nibo abantu ba mbere ukwiye kubwira iyi nkuru, abakabiri n'ababanyi bawe. Tubakwiye kubibwira amahanga n'amoko yo mwisi. Nagomba kubwire, hari imiryango canka migwi y'abantu mwisi 17,000, ariko 7,410 n'abantu batarumva namba, batarumva n'inkuru nimwe yerekeye Yesu. Abo bantu bakeneye ko tubabwira ubutumwa bwiza, bakeneye ko tubabwira iyo nkuru, kandi imyaka 2000 iraheze iyo nkuru yarabaye, barakeneye ko tuyibashira. Ariko hari abantu ngomba utokwirengagiza, duhamagarira kubwira ubutumwa bwiza urunganwe rukurikira. Ndiko ndavuga urunganwe rukurikira, ndiko mvuga aba bana bari munsi y'imyaka 14. Mu gihugu cy'u Burundi abari munsi y'imyaka 14 n'abantu 25%. Ni nk'igice c'abarundi bari mu myaka 14. Ni uko imvugo uyu mugwi ni utwemeza, ni tutawubwiriye inkuru nziza tugatahuka tugapfa, mu runganwe rwabo bazosubira inyuma bagendere mu vyaha, nkuko tubona mu bindi bihugu byo mwisi bavuye mu Mana bakagendera mu vyaha. Dutegereza kubwira ubutumwa bwiza abana, dutegereza kubwira ubutumwa bwiza urugwaruka n'iyi miyabaga. Uti none ni gute nogira uruhara? Ndazi kuri yumvira uti none ni bose bavuga ubutumwa bwiza, ubwo nturi kurandendereza, ubwo ntihari bamwe bagenewe kuvuga ubutumwa bwiza abandi batabigenewe. Reka ndabikubwire, turashobora kuvuga ubutumwa bwiza mu buryo butandukanye tukagira uruhara. Ubwa mbere mu gusenga. Matayo 9:38, Yesu amaze kuvuga ko ivyimburwa ari vyinshi abimbuza ari bake, ikintu ca mbere yabwiye abigisha ngo bokore, ntiyababwiye ngo bavuge ubutumwa, yababwiye ngo nuko ni musenge, musabe nyene ivyimburwa arungika bimbuze. Uwo ari we wese mu gihugu cacu mu Burundi, yaba ukuze yaba umuto yaba umumama yaba umupapa, arashobora gusenga ngo amaso y'abanyavyaha yuguruke, kandi Imana ihagurutse abasiguzi b'ijambo ry'Imana, kandi aho riko rasigurwa rigira ububasha. Urashobora gusenga, twese turashobora gusenga. Kindi kigira kabiri, gutanga. Turashobora gutanga amafaranga n'ubumenyi bwacu kugira ngo dushigikira ariko baravuga ubutumwa bwiza. Baba bakoresha ubuhinga bwa none, baba bakoresha ingendo za kera, bakeneye amanahuri n'ibindi amatike. Turashobora gushigikira aba bavuga ubutumwa. Uko tubashigikira niko natwe tuba turavuga ubutumwa bwiza. Ubundi buryo bushobora gukora no kugenda. Natwebwe bamwe muri twebwe dutegereza gutekera tukagenda, kuba mu bisagara byo Burundi tutavamwo tujyanye n'ubutumwa bwiza, kuba mu moko n'ibihugu Imana yifuza kugendera, uko Imana ni twebwe igomba gukoresha. Kuva ku ishengero rya mbere abumvise no nkuru yo kuzuka kwa Kristo barayijanye mu mahanga, si nkuru yo kugumana. Bamwe bahindutse ingenzi n'inyererezi, baheba ivyabo bakwiragira akarere ka Mediterane bashikiriza ubutumwa bwiza. Ingendo zitari nke zarafashwe n'abantu bava i Roma bagenda mu bindi bice vy'Iburaya bajanye ubutumwa bwiza. Ino muri Afrika
turafise imva nyinshi no muri Aziya z'abantu bahevye amashuri yabo, bahevye imiryango yabo, bajana ubutumwa bwiza, ntibasubiye iwabo, imva zabo ziraha iwacu. Abo n'abantu bumviye umwami Yesu Kristo bajana ubutumwa bwiza. Sinzi kuri kurabona mu mutwe wawe, muri buri runganwe hariho abantu bumvira Imana, bakita mu muhamagaro, bakagenda mu vy'Imana bahamagariye, bajanye ubutumwa bwiza. Nakamara kubwira umuntu w'Imana, mu ntambara y'isi yose hariho umuntu bari baciye urubanza gupfa, yari apfungiwe mu Buyapani, uwo mujenerali. Hanyuma yari umujenerali w'umunyamerika. Hanyuma habaho kugirirwa ikigongwe. Habaye kugirirwa ikigongwe, abamushiriye ikete ry'ikigongwe c'umukuru w'igihugu barateba. Uwo munsi uwo muntu yaramushiriye ikete ry'ikigongwe, yashitse baraye bamwishe. Nagenda kubaze, mbega uyu mujenerali yapfuye yishwe n'iki? Yishwe n'abamwishe cyangwa yishwe n'abatebanye inkuru? Yishwe n'abatebanye inkuru. Hari abantu benshi bari kubapfira mu vyaha, haba mu Burundi, haba mu gisagari wawe, haba mu musozi mu quartier ubamwe, haba ku musozi ubako, bariko barapfira mu vyaha, kandi inkuru yuko bashobora kubohoka, inkuru yuko bashobora gukira, inkuru yuko bashobora gukizwa yaratanzwe, bavutse iriho ariko ntibayimenye. Bibiri bango mbega bo kwizera gute ubo batumvise? Ntibayimenye kuko ntibayibwiwe. Wewe na jewe turabafitiye umwenda yuko dufise inkuru yo bakiza, yo bakura mu gahahazo, yo bakura mu vyaha, ariko bamwe bariko bapfa batayironse. Iyi nkuru y'ukuzuka kwa Kristo si ikintu gisanzwe na gato, n'urufatiro rw'igikorwa c'ubutumwa bwiza mwese. Imana iduhamagarira kwisuzuma muri kano kanya. Mbega maze imyaka ingana iki gute numvise ino nkuru y'ukuzuka kwa Yesu? Maze kugira amapasi kangahe? None iyi nkuru kuva ndayumvise maze kuyibwira abantu bangahe? Mpereye mu muryango mvamwo n'uwo ducuditse, nkaraba mu babanyi n'ahandi hose Imana yontuma. Nibiki ndiko ndakora ngo nshigikira abariko baravuga ubutumwa bwiza? Mbega ndasengera abavuga ubutumwa n'abakeneye kububwirwa? Mbega ndashigikiza uburyo bwanje n'ubwenge bwanje ivuga butumwa? Nibikunda kandi ntivyumvikana ko wumva ino nkuru maze ukayigumana. Nico gituma bayumvise bakayigumana, batera makenga ko batayizeye. Ukabona umukristo atekanye, atiyumvira abanyavyaha, atiyumvira abazimiye, uze wame bote mbega uyu muntu ibivyo yakiriye yarabitahuye. Iki ni gihe cawe nshuti mukundwa, iyi pasi kikoye kukubera igihe cawe co guhaguruka no gukorana n'Imana. Mukurangiza ino siguro yacu, reka twibukanye ino nkuru y'ukuzuka kwa Yesu Kristo irakomeye mu ishengero. Tuzokwama tuyininahaza kuko urunganwe rwose rukwiye kwama rwibutswa aya majambo. Ituma twizera tudakekeranya ko ivyanditswe ari ukuri kandi byose bizoshika. Ni gikumi Imana yateye cemeza ko ikintu kimaze Yesu yatanze arico, kandi ko ivyanditswe byose ari ukuri. Itwibutsa kandi intsinzi dufise muri Kristo Yesu. Nico gituma tutabanyabwoba naho duhazwa tugahura n'ibibazo, turazi ko tufise ukunesha, turushishwaho kunesha n'uduha inkomezi. Kandi no nkuru iduhamagarira kutigungana iyo nkuru, iduhamagarira kwamamaza iyo nkuru tukayishira abayikeneye. Mbega inkuru ihinduye iki mu bugingo bwawe wowe uje kunyumviriza? Ni gike mva mwema ariko adodora ku mutima wawe? Woba nawe ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza uyu munsi? Nimba ariho gitahuri inkuru cyangwa wari warayumvise mugani wizigira ko ari ukuri, uyu munsi nyene wemere uce bugufi wakire Yesu umwami n'umukiza wawe, arahindura ubugingo bwawe, ntuzosubira kuba uwo waruri. Namba wewe waruboshwe wumva wizeye ko Imana ishobora kubohora, ndagomba nimba ari ikintu kimwe cyakikuboshe, iyi nkuru ikwiye kwibutsa yuko nukwiye kuguma mu gasho kandi warabohowe, kandi umwami yararishe ibisabwa. Ukwiye kumwizera, ukwiye kumuhamagara kugira ngo agufashe. Wumva wafashe ingingo yo guhaguruka ukajana ubutumwa bwiza aho uvuka, aho uba, mu bisagara Imana igutumyemwo canke no mu mahanga. Niwirengagiza ijwi ry'Uhoraho, ariko fata ingingo uyu munsi Imana iguhezagire. Reka nsenge ndagusengera bivanye n'ingingo ufashe mu mutima wawe. Mana ndagushimiye ku bw'aya majambo, turagushimiye ku bwa Pasika.
ni igikumu wateye, ni icyemezo gikomeye cyane ko ijambo ryawe ari ukuri, ko twaronse intsinzi muri Yesu Kristo, kandi ko iyi nkuru idakwiye kuguma aho turi, ikwiye gushikira n'abandi. Ndasengeye mwene data yankurikiranye, uyu muntu yankurikiranye atarakwizera, amaze igihe akekeranye ibyo kwizera Yesu, niba by'ukuri yizeye mu mutima wiwe kandi agafata ingingo yo kwakira, ndamusabiye ngo ubuntu bwawe bumubeko, imbabazi zawe zimugaragare ko, kandi mpwemu wawe amugenderere, amuhindure. Ndasengeye mwene data ari ahantu mwirinde aboshwe n'abadayimoni n'indwara n'imitwaro itandukanye, ngo inkomezi zagaragaye igihe Yesu yazuka zigaragare muri we, acagagura iminyororo, abe mu kwidegemvya, yidegemvya imbere y'ivyaha, yidegemvya imbere y'indwara n'ibindi byose byamunaniza. Ndasengeye kandi umuntu wese washize mu imbuto yuko yogira icyo akoze mu kwamamaza iyi nkuru, ngo vy'ukuri ingingo afashe mu mutima wiwe ayigenderere. Urakoze mpwemu yera kwamuherekeza ijambo ryawe, kandi kugiye guhindura ubuzima bwacu uko twiyumvira kuzuka kwa Yesu. Nushimwe mwami, nuhabwe icubahiro mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahezagire.